biriko biravugwa cyane yuko leta y'u Rwanda yababajwe nuko AFC M23 yasohotse mu gisagara ca UVIRA atamaraso arinze kumeneka. Ibi biri mu makuru dukomeza guhabwa nabo hakurya Akanyaru canke n'abasanzwe bakurikirana hafi bijanye n'intambara abasisanguzi na cyane mu bacengetezi muri leta y'u Rwanda. Ibi biriko biravugwa inyuma yuko AFC M23 isohotse muri kino gisagara ca UVIRA. Ani makuru twabwira nuko hariko haravugwa yuko cyangwa biriko biragaragara yuko abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda bari basanzwe bari muri Goma bariko barigeregeraniriza ngaha bukebuke aha muri Bukavu kugira ngo bikunde bashobore gutanguza ibitero bikomeye cyange ibitero simusiga kuri wazano na FARDC bari mu gisagara ca UVIRA. Ibi nibindi nivyo twateguriye muri ano makuru tuje kubabwira, ndetse harayandi makuru ahejeje gusohoka avuga yuko umwe mu wahoze atwara igihugu ca Kongo Joseph Kabila Kabange yoba yarapfuye koko mu bitero vyabaye ngaha kuri Paul Karundu, ndetse ubu tuvugana aza agomba gusubirizwa. Twabwira yuko nawe Ingoma ku rundi ruhande yoba agira subirizwe nkuko biko biravugwa muri uryo muhari wabajya ba terroriste b'igihugu cy'u Rwanda. Nta nduru ivugira ku gasozi ubusa, ariko aba bagabo bashobora kuba baritavyo bakoreye kubera ko biboneka neza yuko imyanya bari barimwo bariko barayibasubiriza bukebwe, ariko ntituje kwemeza ko zino nyeshamba zikuru zoba zarasize ubuzima kuri Paul Karundu mu migwano yabaye, ariko turaje turabiri hamwe eske nivyo bimeze gute. Ikaze rero mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko bumva no rurimi ndavuga bari mu Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, henshi muherereye muri Afrika. Turabizi yuko mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye, abari Burayi, abari muri Amerika, ari muri Aziya. Tubabwire ati mwiriwe cange mwaramutse bivana n'umwanya muri ko muradukurikirana ko nkuko natangwe ndabivuga. Umugabo yahoze atwara igihugu ca Kongo Joseph Kabila Kabange, inkuru iriko iravugwa cyane nuko yoba yarasize ubuzima mu gitero cyangwa yoba yarishwe n'igitero ca drone cabereye muri UVIRA neza na neza exactly kuri Poro ya Karundu. Nkuko bivugwa ngo ni iyo ni imwe mu mpamvu zatumye umuhari wa AFC M23 RDF uva mu gisagara ataco urinze gusaba hanyuma ugashaka gusubirayo. Ivyo navyo ni bimwe mu vyatumye u Rwanda gwemera kumugaragara ko rufise igisirikare muri RDC kandi ko rukorana n'umuhari wa AFC M23 aha ku butaka bwa Kongo. Nkuko ubushakashatsi bwa politike buvyerekana, u Rwanda nta mahitamo rwari rufise kuko ni Joseph Kabila yariko ahisha canke atwikira umutamana u Rwanda ngo ntirumenyekane ko ruri mu buryo bweruye muri zino ntambara ziko zirabera ku butaka bwa Kongo. Intuntu yamoyize Nyarugabo n'abandi bagwanyi b'umuhari AFC M23 bivuga ko bafise uruhara mu rupfu rwa Joseph Kabila kuko ari we yatumye habaho ugutotezwa kw'abanyamurenge ngaha ku butaka bwa Kongo. Aya namakuru acagenda aravugwa, murabizi yuko hagize ikiba amakuru avugwa taba make. Rero mumve yuko vyoba ngo urupfu rwego bateguwe na bamwe mu banyamurenge, hariho utwara uyu Moyize Nyarugabo aho yagiza Joseph Kabila yuko ari mu bamaganye canke mu bakumiriye abanyamurenge ngaha ku butaka bwa Kongo. Imindazi yuko zokomeza tubibatohoreze. Nyamba Kabila yarapfuye muzobimenya, nyamba Ingoma yarapfuye nawe muzobimenya. Ndabizi yuko ngo nta uhisha ngo umwotsi ngo inzu iriko irasha. Natanguye mvuga yuko biriko biravugwa cyane yuko igisirikare cy'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda itanezerejwe n'isohoka rya AFC M23 muri UVIRA. Aya namakuru y'ubutasi tukomeza kubatohoreza, na makuru kandi yizewe atanahandi mwopfa muyakuye. Nkuko biriko birandikwa cyangwa bivuga mu nyamakuru bigiye bitandukanye, leta y'u Rwanda yarababaje cyane nuko AFC M23 yasohotse muri UVIRA atamaraso asesetse, ariko ikirengagiza ubwishi bw'inyeshamba za M23 zahapfiriye. Tuje tubabwira nko mu misozi
yahanamiye kino gisagara ca UVIRA ko habaye imigwano idasanzwe mbere biza kurangira inyeshamba zihaburiye ubuzima ari nyinshi ahaba muri Makobora ndetse no ngaho kuri Paul Karundo nkuko mwumvise hapfiriye aba officier batari baki. Ibi rero biri mu vyatumye leta y'u Rwanda ibabazwa cyane n'igikorwa zino nyeshamba zayo zakoze muri UVIRA atamaraso arinze guseseka. Urumva bipfuza igitigiri nyamwisha amaraso aza kumeneka kugira ngo barinde gusohoka nka mu gisagara ca tubabwira yuko bagomba kuraba bo bica mu bene gihugu kugira ngo basi baronke igitigiri nyamwishi c'abasize ubuzima byitwe ko bihoreye ku kijanye n'abasirikare bo nyene baburiye ngaha muri UVIRA cyangwa mu misozi yahanamiye igisagara ca UVIRA. Amakuru yo kuva nijoro ku mugoroba isaha 3 avuga ko abasikere b'u Rwanda bavuye mu turere aha ni ku munsi wejo ngo abasikere bo mu Rwanda baravuye mu turere twishi twa Nyabayonga abandi bava mu micungararo ya Goma berekeza neza na neza mu gisagara ca Bukavu kugira ngo bitegurire kuja gutera muri UVIRA. Bamwe bagiye berekeza Warungu abandi bagiye berekeza Nzibira mu ruhande rwa Kasika baja neza neza muri territoire ya Mwenga. Ikindi gice cyamanutse mu mushasha wa Ruzizi cyangwa muri territoire ya UVIRA kugira ngo bose batere ico gisagara. Murumva yuko izi nyeshamba ziriko ziragerageza gutangatanga cyangwa guca impande n'impande kugira ngo bashobore kugaba igitero ngaha muri territoire ya UVIRA neza na neza bongere ushira mu ntoki kino gisagara cha UVIRA. Nkuko nayivuze mu makuru y'ubutasi twagiye turaronka batanguye kuza barigaburamwe imice, batanguye kuza barica mice kugira ngo bikunde bategure igitero gisingovu kizoza guhungabanya umutekano ngaha mu gisagara cha UVIRA. No babwira yuko nkuko nayivuze hari abaciye Warungu, abaciye Nzibira, Kasika baja Mwenga ndetse naha muri Mushasha aha muri Plaine de la Ruzizi neza za muri territoire ya UVIRA. Aha rero ni kunyeshamba ziko zira advancing zegereza kugira ngo zize gukora ibara mu gisagara cha UVIRA. Mu nama inyeshamba za AFC M23 RDF zakoresheje abanyamurenge bajanywe hariya muri Kamanyora. Abo basavye bati ni mudusubizeyo iyo mwadukuye naho twoba atamazu tuhafise tuhabe mu mahema. Ni imvugo igira iti genda murimbure abantu n'igihema cyose mwahindure umuyonga tuzohaba uko. Aya niyo majambo abanyamurenge bahungiye muri Kamanyora batumye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda muri UVIRA cyane kwica. Muri make basobanuye ngaha yuko bagomba kwinjira bica buri kimwe gihume kugira ngo bikunde bajo atamazu ahari kugira ngo bibere mu mahema nkuko mu vyumvise. Ariko je sinobiha iyo nsiguro kumbure ubu n'ubusesanguzi bwaba mu bagiye batandukanye. Ariko jewe ico nobiha nuko aba bantu koko barafise kugaruka mu gisagara ca UVIRA kandi baravyifuza kiretse ko nyene ngo impene ngo imaze kurenga ngo mu kuyihamagara ngo wabira nkayo niko biriko biragenda abanyamurenge. Ubundi bwo yaba bazi yuko bizogenda uko biriko biragenda nta munyamurenge yari kuva muri UVIRA ngagiye muri Kamanyora. Rero nibareke kubabeshera nta banyamurenge batumye M23 nguje ngo kugarukana mu mahoro ngo n'umutekano muri UVIRA kugira basubireyo. Ahubwo abanyamurenge bari muri UVIRA bariko barashishikariza cyane abene gihugu b'abanyamurenge bahunze kugaruka muri UVIRA kubera ko amahoro ari menshi ndetse n'abazanira FARDC bibaniye neza mu mahoro n'umutekano. Aho babonge bavuga ati ariko bagende biteguye guhura n'akaga gakomeye kuko ingabo za FARDC zitwa ibibona juru. Aya namwe makuru y'ubutasi ariko arava muri zino nyeshamba ati ndukugenda biteguye kubera ko ngo hariho ngo akaga gakomeye k'ingabo za FARDC vyitwa ibibona joro ivyo bita rehibu ngo zaramaze kuba zishika neza na neza ngaha mu gisagara ca UVIRA. Izo nazo zikaba zikorana n'igisirikare cigenga c'abanyamerika mwese mbeshi mwamenye ku izina ryitwa Blackwater. Igisirikare ca President Paul Kagame RDF cora bakigomba kwipima
canke coba kigomba kugerageza ibigwanisho bishasha giherutse kwinjiza kugenekezo rya 19 uno umwaka ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2026 nibaramuka basubiriye gutera UVIRA bizobabera donc bizobabera umuhero wabo azoba ari umuhero kunyesha amazi y'u Rwanda bivanye n'ingene aba barimo ngaha mu gisagara ca UVIRA bamaze kuba biyestara canke bamaze kuba bazibira buri kimwe cyose cyoza guhungabanya amahoro n'umutekano aha mu gisagara ca UVIRA. Singomba kubarambira cyangwa bababwire vyinshi, ariko tuzokomeza tubatohoreza amakuru. Murabizi ko tubanye neza, benshi dukunda kubana mu biganiro n'amakuru twama tubahereza. Reka renda bike bandureje mari kumwe ni de Black, kumbure Uwiteka Imana bikunze turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.